uwitwa Vinicius Junior, uwitwa Rafinha, uwitwa Legendas na Takumi Minamino. Bagomba gutogwamo umukinyi umwe ari butogwe mu mukinyi yigenjeje neza muri Indwi gatatu ya Champions League. Ariko birumvikana ko abategerezwa guhanganira bagakomeye cyane bari babiri. Yari witwa Vinicius Junior yatsinze ibitsina bitatu na equipe ya Dortmund, akaba na home match, akanabana home match n'uwitwa Rafinha wa Barcelona yatsinze bitatu nabanya nimugoroba akongera akaba home match. Ariko hano FIFA yabihagaze ko iravuga ati umukinyi mwiza yaranze Indwi ni Vinicius Junior gusumba Luis Diaz Beloli Rafinha. Mwemeranya n'ingingo ya UEFA? De ma part neza cyane. De notre part non. Kubgaho? Yeah. Wemeranya na UEFA de facto n'utemeranya na de facto. Ariko UEFA imaze gutora Agashimwe amaze no kubaba nakamu. Jere emeranya na UEFA ijana kwijana ka Agashimwe kari gakwe Vinicius Junior par rapport ya Rafinha. Kubera ibintu bibiri. Bwa mbere Vinicius Junior son profil c'est quelqu'un yakoze ibintu ku ruhande rwacu twumva yuko ari sire yuko nejo yabisubiramo cyangwa ijya yejo. Iyo profil asanzwe yifise yo kuba ari mu grand joueur kandi amaze igihe kitari gito agenda debloka ama situation muri UEFA Champions League baze kubiganwa agiye. Ejo twariko turanaraba ati birashoboka kwiriganwa turomarka Vini cyane gusumba abandi bakinyi, twama twiteze Vini gusumba abandi bakinyi, tugeje tuza no ku kintu kuno mutu titayo kumwe yakina na Borussia Dortmund akakina na Bayern Dominique muri umwanya muri UEFA Champions League. Borussia Dortmund ni nziza par rapport à Bayern Dominique, bisigura ngo Vinicius yakina no adversaire akomeye en fonction y'igihe turimo par rapport equipe ya FC Barcelona. Sivyo ko Barcelona bariko baragorwa na historique imbere yabo FC Bayern. Nibaze bakobeshe ngo kahise gategura kazoza ngo cubigendera ko cyane. Kahise ni gategura kazoza kuko hari usanga represent cyari ufitiye uri kuravyonona. Uno munsi usiguriye ngo Dortmund ni nziza imbere ya Bayern Dominique. Ubunyene ni nziza. Ni migani ndavyumva nk'imigani. Ya migani y'abakera nawe ufatiye kuko imugabo. Ya migani y'abakera tubwira ngo gisizi imwe cagize binibi atawabibonye. Ariko nawe ufatira Bayern uvuza ko kahise nyene. Aparezi na Bayern fisi. Ubunyene muri UEFA Champions League mwaka kweze kugeza ubunyene tugeze. Ni kicho tuma Bayern ihagarara Dortmund. Mo ya Champions League mwaka kweze yararangiye turiko turabwira y'ubunyene. Iri kugenda no munsi. Y'ubunyene ni kicho tuma. Equipe izi kwizina rya Bayern Dominique ihagarara Dortmund. Hazard. Equipe zose zifise abanyeshuri. Nuri Sahini n'umunyeshuri, Vincent Company n'umunyeshuri. Ni bande bariko barakora exploit par rapport y'abandi. Ndiko ndaza ko explique impamvu ndiko ndakubwira ko. Jewe iyo Borussia Dortmund muzoza kumbwira ngo ni Borussia Dortmund yajigatsinda Celtic Glasgow bagatsinda Club Bridge ari Bayern yatsinze yakinye na Krevna ubwa mbere Dinamo Zagreb yatsinda ibitsindo 9 isindwa na Aston Villa itsindo kimwe na Aston Villa isindwa na Barcelona ibitsindo 4 ndindira yatsinzwe na Aston Villa sivyo equipe ya kana muri Premier League. Borussia Dortmund yari kwikina na equipe muri Ecosse, yari kwikina na Bridge yo mu League. Championnat yo mu League na championnat muri Ecosse Aston Villa giyemo ibikombe yo bitwara bakibagira ko ari izindi equipe zahaje yabitwaye irihe il ne faut pas comparer ikanwa bro irihe equipe nka FC Porto dufasa karorero yaraje muri 2004 igarura kuri finale na AS Monaco mu Faransa. Izo equipe nkuru nayo maigano akomeye yarahari. On vive le présent. Nimba uno munsi equipe nka kuvuciye ubwenge equipe mbura abona yakinye finale. Nimba uno munsi dufata karorero ni naho nyene tugarutse na Dortmund sinziza ni yakinye finale. Naho nyene nimba uno munsi equipe nka Stade Brestois mu minota zitaratakaza yaje ari equipe no tubona ko ishobora kuzoba ariyo yanyuma. Nimba itaratakaza equipe irakomeye irakomeye ngo bawe no adversaire yo. Uno munsi nimba mbwira ngo Borussia Dortmund begeranya na Bayern sino gutahura. Vinicius Junior no mukinyi nubaha wanashaka azibaro uno munsi nemeza ngo kwisinzima niwe mukinyi ari imbere dufate karori y'abandi bose ubunyene sivyo ubunyene kuko classement ya UEFA tuvuze ubunyene ni nyene ubunyene kutugeze ku ndwi ya gatatu ya UEFA yani iyi dushaka turayikuremo dufate classement ya UEFA n'ubundi
mu mwaka wese dufate mu mwaka wese dufate n'iy'ubu nyene jewe ndemeza ko sinogeranya Borussia Dortmund na Bayern mugabo lo presence kuko uno munsi muri UEFA City ni nziza kuri Madrid nabo bigereranya City yo kwicaraho Madrid yicaye mugabo muri UEFA uno munsi City ni beza kuri Madrid City nibo bambere niyo equipe nziza muri UEFA yego kandi suko City sumba Madrid sinuko bagereranya iki kintu mugabo dano presa kandi City ndavyemeza ko iri mu kibanza merita par rapport ya Madrid uno munsi nubwo Madrid ibazera equipe ko muri champion en titre ukabura wa kabiri kuri classement ya UEFA inyuma y'uwitwa ko yagize gute atatwaye ico gikombe uno munsi Borussia Dortmund ni yarakinye finale ariko kuza kuri finale kwa Dortmund ni rimwe mu myaka 10 canke 10 mu gihe tuba tuzi ngo Bayern itangura champion iri favori peu importe situation birimo itangura championnat ya Champions League iri favori plus que Dortmund nka 10 fois nta muntu abona ko Dortmund izoza kuri finale mu Champions League umunsi wa mbere rukino gugurura ubibona uti Real iri kuri finale City iri kuri finale Bayern iri kuri finale izindi nziza kubera iki kubera ama equipe makuru kubera amazina mugabo lo football si izina football nibikogwa apana kubera amazina muri football arkaike football no apana kubera amazina kubera none Borussia Dortmund ntiyizi kabiri kuri finale ekare y'imyaka none kabiri ko imyaka ndwi kabiri ko tuma uno munsi Dortmund bikorokanye umukinyi yitwa nde ko City bizanye Yaranze ko City bizanye Kedri ko City bizanye Rodri ko Madrid bizanye Vinicius bizanye Mbappé bizanye ikosa rya City no kuzana Harandi kubera bamutunze Dortmund babuzwa niki kubazana si equipe nuko atagwego bafise bituma izina ryabo riba aho nyine atagwego bafise nico gituma taraba kugereranywa na Bayern rero siziko turiko turumvikana Bayern nico navuze Bayern n'abafavori imbere ya Borussia Dortmund igihe Champions League gitanguye atari kubera ibikorwa kubera izina jusqu'à présent nani kubera ibikorwa jusqu'à présent okay Borussia Dortmund okay equipe yiwawe fata imyaka itanu equipe yiwawe baguha amahitamo bakubwira ati Inter de Milan yubwira yitiremo umufavori donc umu adversaire bazohura bakaguha Bayern ariko je numva mwagiye kure oya ndindi bakaguha Bayern na Dortmund bunyene aho nyene ndakwishwana ubwenge n'ikintu gikomeye cyane nimba Atletico Madrid yareje gusezera Inter Milan wowe waruzi ko Borussia Dortmund yociwa na Inter Milan na Atletico Madrid gacisezera ibuka karorero hayi gasezera equipe ibuka karorero hayi Mike Ejo abwa turashobora kubukubita Mike akankubita ntibica bisigura ko nkubita kore nashatse kukwereka ko abantu batomboye Borussia Dortmund bose mu mwaka weze bari bazi ko batomboye equipe yoroshe mugabo bose barasezerewe Azadi gusumba n'abazi ko Madrid akarorero gutombora Bayern bigoye cyane gusumba uko Atletico iba yatomboye Borussia uburyo Madrid yagowemwo na Bayern sigo Atletico yagowemwo na Dortmund Real niyo yayifuza akazi gakomeye je numva magiye kure gatoya shaka ufata guhagarara tukaraba kano gashimwe erega agashimwe mugatanga bagatanga bisuze twaje kuki Mike navuze dufashe mu myaka 5 hari gena kimwe Champions League itatangwe tubona City kari bo bafavori gusumba undi mugwari wose none bari bagifise kangahe iki gikombe iki kintu gihe umaze kugitwara gatatu gakurikana mu myaka 5-6 yaziri imbere Messi yose azari umufavori inyuma ya Manchester City kubera iki Vinicius Junior ibikorwa n'amazina muri football uno munsi twabonye kari ibintu bitandukanye lesami n'ubu classement ya FIFA cyangwa ya UEFA kuri no migwi baguye ati umufavori muri UEFA Champions League Paris Saint-Germain tuyizana kwera ibikorwa tuguma tuyizana kwera tuzi ngo ifisa amafaranga igura buri mukinyi shaka ifisa umumenyereza akomeye paraporo yande yarire nk'akaroro no munsi ikintu gihari ni iki mugarire gishitse n'indi bikorwa bipermeta nico gituma yabo no munsi football itajija ifatiye ku bikorwa umuntu yakoze hari imigwi tutokwigeze tumenya ko yigeze kuba mu mupira w'amaguru iki kintu gihari ni iki tuninjira kuri kano gashimwe direct nakubariye Vinicius Junior no mweriye nemera ku isi nzima uno munsi nta mukinnyi ari kuri niva Vinicius turacemeranya wanashaka rasa kuninga tumuno munsi ubona ko umugabo witwa Rafinha yari guhabwa agashimwe ya Vinicius Junior voilà Vinicius Junior bakinye na Borussia Dortmund ibatsinda ibitsindo bibiri mu rukino igice cya mbere kiza kurangira n'ibitsindo biri ku busa Vinicius Junior yaje kubona uvuga ngo yiroransa mu rukino atsinda hat-trick ariko atari ubwiza bw'igitangaza bwa Vinicius tubonye ahubwo ari ububi bw'umumenyereza yitwa Nuri Sahin umumenyereza wa Borussia Dortmund uno munsi no kwicara hano nkakwemeza ngo Dortmund gutsindwa na Real Madrid yizize igihe cyose equipe yizize tugomba kubona umukinnyi akora nk'ibi Vinicius yakoze ariko Vinicius nta gitangaza yakoze mu byo ahora akora paraporo y'urukino yakoze nta kintu na kimwe
nimba waradebrotse situation imbere ya za City ariko n'agashima bagabo wakoze ibitangaza wakoze neza nico ndiko ndaza kujustifia ibi byo erega ari ibintu bidasiguritse randi gato igihe cyose umenyereza wa equipe adverse abaye mubi tugomba kubona umukinyi yempoza mu kwa Vini igambere bonye Vinicius wabonye mu ijoro ryakeye ryo kumuzi w'imbere Dortmund weruka Vinicius ijari weruka Vinicius ijari no mu rukino gwitwa kwa rwa first the group atsinda ibitsindo bitatu n'importe wamubonye hose ni igambere bonye Vinicius mwiza nk'abonye imbere ya Dortmund ubona abonye imbere ya Borussia Dortmund ni igambere je mbonye ashobora gupresiza tire cadre zine zitatu zikavamo ibitsindo sawa warwaye bone muri UEFA Champions League Borussia Dortmund kuri Vini Borussia Dortmund kocha kozerere equipe ya Real Madrid kino peut pas être binjira par tout le monde binjira mu rukino naco mugo nimba ubwiza bwa Vinicius Junior bwabayemo ubuke ko harimo Apollo mugabo bitwa Modric nivyo muri equipe nta mukinya bumwe ubumwe mwiza mu bandi mugabo nubwo arafina nubwo abayo harimo Apollo y'abandi Lopez na bayamani Apollo na bakasado n'abandi mugabo uno munsi nta mukinya wa mwiza ku buryo yokina mu kibuga rumwe habamo Apollo y'abandi mugabo ubwiza bwe buke explose gusumba abandi Vinicius Junior yatsinze hat-trick muri equipe ihejeje gukora ikosa ico ni cyambere mugabo muri match yari yamaze kuba compliqué equipe ya Madrid yari yamaze kuba compliqué niko ndaza ku Madrid bisanze bari muri situation yaho igice cya kabiri bakeneye umucunguzi voilà yababereye umucunguzi sinda Viance mugabo bari bafite ndindira ariko bageze muri match ndindira Borussia Dortmund imbere ya Real Madrid akazi yari yasamye akamazi kocha maze kona mu rukino Vinicius Junior n'ubundi je nagitangaza namubonye ko akora vyiza adebloka match atsinda hat-trick match irangira atsinze hat-trick atogwa nko match wanashaka avec spectacle vya Vinicius Junior uratsinda triple aba defenseur bose bajyamitse hasi birangira abaye on the match atsinze triple Rafinha yaje ku match ya Barcelona na Bayern Dominique bafise message ngo ni equipe dutsinda mu gitondo no ku mugoroba turarondera umurokozi aturokora imbere ya Bayern ariko match nigeze ba compliqué yaba compliqué yareka umuntu arokoye Barcelona imbere ya Bayern ntasa n'urokoye Real Madrid nako se irokoye gute iyo equipe itigeze yiyempoza batsinda amabagombo yiyempoze ireke Bayern imbere ya Barcelona ni izina riteye ubwoba gusumba uko Real Madrid atari ubwo Barcelona Barcelona barira ati nimba Bayern ikina neza nimba ikina nabi turarira uturokora imbere ya Bayern kugira ngo igitutsi cyuko Bayern yadutsinze ibitsinda 19 mu nkino zitanu kuri 2 kihave caje gukurwaho nande caje gukurwa n'umugabo witwa Rafinha atsinda hat-trick wibuke ngo guhabwa pass decisive imbere y'igori ntizitsinda wari we wese hari abakinyi baronka pass decisive nk'izaronse Rafinha bakazihusha rero kubwanje ngereranije Rafinha na Vinicius Junior umwe wese hat-trick n'agashimwe ka ndi match na context rega itsinzemo voilà okay context itsinzemo iziko ndagusigura urarenga utsinze equipe yari yarabaterorije mugabo match mwinjiyemo uwo munsi match ni gwanye uwundi atsinze equipe itahuri batoreza wanashima yatsinze match no kuri final voilà mugabo muri match iri compliqué igice cya mbere cyaheze bose babona barayira ati equipe ni sinda match situation yatumye Real Madrid yiroransa turemeranya ko ari ububi bwa Nuri cyangwa sibwo ububi bwa Nuri gute Real Madrid niyaje kugaruka mu rukino ruko basoye Nuri niwe yakiriye Vini ariko Vini yakoze igitangaza abikoze kubera ko yakiriye umumenyereza yitwa Nuri Vini yaje mu kibuga muri deuxième mi-temps muri première mi-temps yarahari niba yarahari equipe ya Dortmund igikwiri kwikina neza no kiteni satarasoka Vini yarihe première mi-temps equipe ni yakuse poto equipe ni yaronse face à face ariko mugani context ya match ni poto yatewe na Vini ariko ni context ya match equipe yagize face à face gato tumvikane turasigaje iminota ine gusa igomba context ya match nta kintu na kimwe Vinicius usigurira ngo yakoze muri première partie mu gihe Borussia Dortmund ari kwikina neza Desor warafinya ariko match si première partie gusa Andre voilà ushobora kuri minota 5 karusha yakinye match yo deuxième partie kocha yayishe tuvyemeranye na musi numwe urabona umukinyi ngiye deuxième mi-temps arotoga nkambo wakuvuga mugabo ni uvuze ko Nuri tanguye match uvuze ko Nuri yishe ngo Nuri niyishe match kugira Vinicius ariko Nuri yishe Dortmund akantu gato tunakarangiza Nuri yishe match ya Borussia Dortmund mu gice cya kabiri Company yishe match ya Barcelona mu gice cya mbere none cup yananiwe DJ BRF turavyemeranya equipe ma déchet techniques sigurira ari muri match sigurira kumwe yakinye gice cya Bayern gice cya mbere gice cya kabiri n'abantu b'abagabo
tugende nk'abantu b'abagabo bakoze sigurira ingene yarinye match company ubwo yishemo match ubwo yishemo akagukubita n'uburyo nuri yishemo match uciye mu kuri kuri nabigiye umugabo yitwa Thomas yaheruka mu kibuga ufise kona Dreima ariko muri Bundesliga nariko arakina gatsinda n'ibitsinde muri aheruka kuba titire ryari muri equipe ya Bayern Dominique muri Bundesliga nariko arakina agatsinda n'ibitsinde facteur kwitwa yuko gusa rumwe mu bakinyi bateruje Barcelona afite experience nico cyamuzanye gutanga match igitsina n'umuntu gitsinda tatanga nuko equipe itaribuze equipe itangura ikina ivisa abakinyi 10 mu kibuga igitsina ari mukinya gitsinda tagiye mu kibuga none Patrick agumeza agafoto ariko akantu je ngo turagize ko tuvuze ko muri Sahel yishe match equipe ya Dortmund nivyo ariko mugano uri numenyene za equipe ya Dortmund bisigura ngo ni context ya match rero nituzi kandi na kampani no abantu bazi umupira yishe match kuva ku ntango twese nivyo nituzi yuko nubwo umugabo yatoge tenserwa muri match tuzi ko Vini byari yakoze atari kubikora avyo tuzi kubona nituzi uburyo match kugenda bisigura ngo uburyo bwose match yagenzemo ni context rero mu munota umwe gusa umunsi defending ngo ziba amadukomese je do ma part nyirangira ndanarangiza wanashaka ikintu kimwe nemeza muri ije match numumenyereza Borussia Dortmund yayishe ryari Hazard hinge yayishe ryari mbangira umunota wa uraza mbangira umunota wa uraza yishe match ryari umunota wa uraza yayiciye bose ntiyayishe yahera kudasiga yishe match ryari yayishe muri vestiaire ni kibazo yishe match yayishe ikirita TV match kirimo ku minota 55 akuramwo German Benoit Kitens bituma azana umudefensere kurwara yariko Vasquez iroroherwa atangura kwisanga ariko aramonta Vasquez wamanye muri première partie acunganye na Kitens no Vinicius Junior nemeza ko ari grand joueur peu importe umwanya wari wose Vinicius aziye ko ugomba kumufata iminota 89 kwa 90 akagukorera ivyo ashatse kuko profil afise abimwemerera mugabo ndemera ngo Vinicius Junior igaruka ryiwe mu rukino yagarukanye na equipe yose ntiyagarutse wenyine equipe Real Madrid binjire mu rukino rimwe kocha amaze gukora iryo kosa Rafinha nikimwe natangura ndagusigurira Bayern yakina neza bose baza bameze nka Mura Barcelona bari bavuze mu mutwe ikintu kivuga ngo mu nkino zitanu ziheruka Bayern yaradutsinze 19 kuri 2 iyo score ni gitutsi iyo score ni gitutsi turashaka intwari incungu inza kurokora Barcelona imbere ya Bayern peu importe ivyo Bayern yokina tugombe turije gutembereza baro tugombe tureke muga turashaka umukinyi umwe ari budukura imbere yamenyo ya Bayern Dominique Rafinha yabikoze atsinda hat-trick atara Agashimwe ka ndi match eske uza konsigurira umukinyi abaye muri match imbere Dortmund no baye imbere ya Bayern ko naza gutora umukinyi ngo Dortmund ni 12 Bayern ni 19 peu importe yiri 20 na Man City yabaye ya 20 Brest ari yakane zirangana reka nagwa karorero Jesse gura ibintu bingahe bike gusa umunota umwe nawe rega ntabwo ureze kuko twamaze kwinjira mu mwanya w'abafana guhabwa amafaranga Vini yatsinze hat-trick mu mwanya muto paraporo yo Rafinha yatsinzemo Vini yatsinze hat-trick umwanya equipe yatsinzwe paraporo yuko Rafinha yatsinze hat-trick equipe irikira domina Vini yatsinze hat-trick imbere equipe yitwa yuko yakinye gice kimwe nawo bagakina ikindi mugiye Rafinha yayisanze ari muri equipe yamusaba kuba decisive di début à la fin mugabo umugazi ku izina rya company shaka muri imipira Bayern yatakaje muri zone yabo urukino ruri Bayern yakinye kuva mu ntango yerekanye umupira igakora amadeshe technique menshi siyo madeshe technique Dortmund yakoze bongo d'une part Bayern ari buryo yanabaye mbi gusumba uko Dortmund yo yanabaye nziza igice kimwe ikindi gice bikabankira ahantu rero cyo tugaruka point ihari kugeza ubu abantu batariko baratahura sindiko naganya Borussia Dortmund na Bayern mugabo lo present Bayern haniri erega Tanzania izina lo football muri present unyene Dortmund ni nziza gusumba Bayern c'est tout ikibazo kica kigira ko kadukomeza andindira mu buzima kujaniranywa ni si vyiza ntabwo mwemerera kuba sigurira twatwaye abafana Benoit Kitens avuye muri yari yinjira rimwe cyangwa yinjiye Vini mu kwinjira mu rukino uratsinda umunyegora avuye mu kibuga ta save ni contre umunyegora avuye mu kibuga ko save ugomba ukora save icumu gatsindwa watsinzwe zingura ibibazo izafise Benoit Kitens avuye mu rukino
Vinicius niwe yatanguye kwigaragaza mu rukino cyangwa yari yarinjiriye rimwe. Vinicius kadutanga amahere bisigaye bihagarare. Première partie Kitens yabaye mwiza kandi atari mwiza par rapport ya Vinicius. Gusumba Vini mu gice cya mbere. Ko Mbappe atabaye mwiza bishe match. Mbappe n'umukinyi wa he? Real Madrid Bitamaze kutwereka ikiyo muri Real Madrid yotuma ngo uvuge ngo Mbappe ngo azoba mwiza. Ko Valverde atabaye mwiza bishe match. Luka Modric yabaye mwiza mu gice cya kabiri ntiyamba. Ko Bellingham atabaye mwiza bishe match. Ikibazo ni kimwe. Luka Modric yabaye mwiza ku rwego rw'umuziko. Ariko ku rwego rw'imyaka erega Vini yatsinze igitsina cya kabiri cyagara equipe muri Monte anatsinda igitsina cya kane cyaje kwica match. Ni cya gatanu cyabwiye ati bye bye. Ni bingahe? Minota igera kuri 70. Ni bingahe? Fata iminota batsinze. None n'ibitsindo bingahe? Vini hat-trick iwe muri si quadruple ni hat-trick. Peu importe nagomba bayitsinza mu segonda umwe. Iyo na Rafinha yayitsinze muri match ayitsinda muri match ya equipe yabari umutima. Gutsinda Bayern no musi no gutsinda Dortmund no yitsinda 5 byari wabaye mwiza kuri watsinze ibitsindo byinshi mugo murinze munganya ubushimwe on the match hat-trick ntiwasigura ingano watsinze Dortmund yaba mwiza imbere watsinze Bayern Dominic aho naho njira mwise kurosi nono reka tanga amafaranga ariko abanyamupira umwanya wagiye abanyamupira ubunyene dans le présent sinonganisha Dortmund na Bayern ubunyene mu byo turimo ubunyene ibikorwa by'ubyivugira nimba bashaka kuvuga ahubwo ati City ni nziza ubunyene kuri equipe ya Real Madrid kuri classement ya UEFA kandi Madrid yafise igikombe oya jecho nemeza ni kimwe muri football amateka cyangwa se le passé bidufasha gutegura fitira muga muri football ni present niyo mpamvu umunyezi yabaye mubi aba mubi muri present ntabwo duharura ngo warabaye mwiza muri passé ngo turakuretse uragenda ibikorwa bikuvugira barakwirukana football ni present Bayern ni Dortmund haraba ikoresheje amajimeri mugabo muri kano kane Dortmund nziza ko yarakiri imbere equipe ya Bayern muri byose Dortmund maze kuronga mu batatu batsinzwe n'urukino gusa mu gihe Bayern itsinzwe inkino zimeze kurikiranya wanashaka inatsinzwe harimo na equipe itsinze tubona bitari kuyitsinda Aston Villa yitsindira kuri inde kuri Villa Park rero sigura ngo muri kano kanya Bayern inziza mugabo nanje magaze nkarabo ngo Rafinha yabaye mwiza ngo kumugukaza ukaze byari kuyizina ni na detention gayinuze ubu John Duran ivyo ariko arakora kwera tazina afise tuvyire ni na detention ko spectacle y'uburyo mukinyi abanitwaye mu kibuga wanashaka fact imwe yonyene izina Bayern imbere ya Barcelona bari basigaye bagenda bagasenga na Madrid niyo babwira ibaterorize bayibona bagasenga abanyene baterorijwe rero bakarongoza kubakora kwa gasuzuguro